Chérie, babarira tujye twubahana Sharon, sinshaka kuza ndashwana nawe, sinshaka kuza ndishurana nawe. Ye waragiye uryamana n'abantu urabishura amafaranga mu Burundi, uraza urabasebya urabavuga urabamanipira kubera barakuriyubaha amahera. Erega waraguze kugira bakurye rimwe bihere, mugabo wowe washaka all the time. Nta mahera wari ugifise yo kubaha. Sharon baragufunze ubeshera Nelly Natt, bagufunze kubera ideni wafashe rirakunanira kuriha. Uri muri ba bantu muje muri vacances mugasaba ga credit kakabaherana mugasigayo telefone. Ntuzi kwambara, nta sukugira, ntuzi koga, ntuzi spending amafaranga no ku mubiri wawe, ntuzi kugura maquillage nziza. Je nisiga Fenty chérie, amavuta nisiga Macari de France, pardon. Siko ntitungana. Wowe ibintu wisiga n'ibinyabasazi, ibintu wisuka mu mutwe urisuka. Ivyo bintu ni iby'abarozi. Umuntu wisuka abaroga, nta muntu wisuka wibona inyuma gute utaroga. Ivyo ntibibaho mu bana bo mu mata, never. Ahubwo tubwiza ukuri yuvuka. Sharon, leave me alone. Afise umwana wa 19 ans, afise imodoka stupid. Charon nafise kubaho nabwo yubaha umuntu, urabitahura. Charon n'umuntu atagira indero. Slim Jesus knows. So hari ibyaha bibari ko mukene kubanza kuja gusaba imbabazi kugira ngo ivyo bintu by'abantu bishwe nibaza ko no muri Odera nuzenya Godfather ivyo bintu byaravuzwe mu sinzi gituma bigarukanye ngahawe. uretse gato atarangiza aragukomye. uretse gato kwene harizi wimuvugiramo ntabaza kuvugiramo. So sinzi rero yuko ikibazo ufise ari cya passport y'uwanje. Ndibaza yuko igihe ca dote yanje ntagiye harabuzwa amajambo menshi ko ntashobora kuvoyaja, ko ntafise impapuro n'uburi hari n'abakibivuga. Muratuma nza no kwe jewe queen mubona ngaha si wowe mu buzima busanzwe muranyibeshako. I play your mind honey, I play your mind. Mu buzima busanzwe aho mbandi ndundi muntu. Charon utaretse ko uri shetani gusa daimoni yiruka y'inzoka. Wewe twavuganye kenshi ndi ku kazi, waravyumvise. I'm the boss, I'm the supervisor. Warumva ndiko ndajera abakozi banje, ndababwira ati wowe genda ha, wewe kora iki, banzanira amadokima ndiko ndasinya. My friend, that lady who don't have a passport and you got a passport, who is the boss? Honey, I'm the boss lady. I'm that smart woman in this country. Ndemewe nkorera ikampani izwi yitwa Tese. Na video yiwanjara hari ndi ku kazi na baje my dear, pardon. Aho uzohora ugenda gakenda gusabye, uzohora unyerera ko buhoro kubera jewe chérie n'ukuri ntitungana. Ahubwo wewe iteho kubanza kurondera ivy'iwawe canke witeho iyo miziki yiwawe kugira ngo ubanze urabe ko wogira hugeze, kuko imyaka yararengeranye. Nayo jewe je ndirereye abana biwanje batatu muri Amerika, ndi umugore ndi jenyene, nta n'ijambo ufise ryo kuvuga. Wewe ku bantu bazi ubwenge we ntuhagarara ngo uvuge. Jewe mvuga nitunze ngatunga nabo bana, wewe nta n'umuntu n'umutunze. Geti nk'intuzenya agasorori gato ntigahera. Niba uri shetani je narabaza n'amasege ko atamira vyinshi umengura umusuma. Iriya video ndahera nkavuga oh my gosh, umwana afite uburere uko. Chérie, babarira tujye twubahana Sharon, sinshaka kuza ndashwana nawe, sinshaka kuza ndishurana nawe kuko ego birantesha agaciro. Ariko kubera nanje ndi umuntu shavura sinokuraba ngo ndakwihoze ngo uzumara maze ngo uzuvuga ivyo ushaka. Umuntu wakunaniye waragiye uryamana n'abantu urabishura amafaranga mu Burundi, uraza urabasebya urabavuga urabamanipira kubera barakuriyubaha amahera. Erega waraguze kugira bakurye rimwe bihere, mugabo wowe washaka all the time. Nta mahera wari ugifise yo kubaha. Charon baragufunze ubeshera Nelly Natt, bagufunze kubera ideni wafashe rirakunanira kuriha. Uri muri ba bantu muje muri vacances mugasaba ga credit kakabaherana mugasigayo telefone. Wowe rero washatse kwigira class, ntuzi kwambara, nta sukugira, ntuzi koga,
ntuzi gutspendinga amafaranga no ku mubiri wawe, ntuzi kugura maquillage nziza. Je nisiga Fenty chérie, amavuta nisiga Macari de France, pardon. Siko ntitungana. Wowe ibintu wisiga n'ibinyabasazi, ibintu wisuka mu mutwe urisuka. Ivyo bintu ni iby'abarozi. Umuntu wisuka abaroga. Nta muntu wisuka wibona inyuma gute utaroga. Ntago bibaho. Je shobora kwicara ngo nisuke. Umwana uvuga ngo umunyakinindi uzi kwisuka, ivyo ntibibaho mu bana bo mu mata. Never. Ahubwo tubwiza ukuri iyo uvuka. Shahone, leave me alone. Leave me alone, chérie. Sivyo, je ubuzima bw'iwanje it's an open book. Ubuzima bwanje abantu barabuzi, iyo nkundanye ndabigaragaza. Iyo nkozi ndabigaragaza, je sinzi kwihisha. Kandi simba mvuga ngo ndikwiyerekana uko niko meze. I'm a happy person, ndahonda. I'm happy. Mugabo buraho gusa mukamudoka wicaye ngo tisira ngo ikoresha urufunguruzo. My dear, mfise umwana wa 19 ans afise imodoka stupid. Imbere yo kuja gusharge imodoka banje ndakoresha imodoka yo kunywa gaze nto nkenya. Comics nga zana abantu bo kuri IG ko baje batanze muri Tesla y'umutuku. Mbe Tesla kwanza, you think is a big deal? Twebwe baraziduha ku mahera make kwa turabakozi bayo. Shiraho kamera no kuva mu rwa umva nako nta yo kuri cyushaka waba umugore yaryamye nakaryamira gitari ya saa 10 za mugoroba. Ntabwo musuza kunkoresha. Oya waba mugoye kabisa. That's your business. Nawe nta muntu ukubwira ngo nyereke iki. Narabyerekanye kandi ntabwo ari ku kazi. Waba mugoye cyari kiriya gihe sinzosubira. Jete sanje ntabwo iparika ku kazi, mfite garage. Nawe nyene wangegeraho urumva. Komeza Sandra gwaye nyo Nda buhoro nubwo ndi kumurengera ko waba mugoye. Naba ntwari gari at least mfise ngomba. Ndifado uri kumurushyamba murengera kanuka. Shari kumane. Baho kanda bareke Charon nitwaza turamushe. Baho ndika ntumuvugiremo kwiri kandi ntuhu. Ya sisubire. Okay. Ariko ntunagende. Nzahe. Charon yarezi. Thank you Chan. Okay. Ndahera ku bintu uvuze by'abantu bapfuye bla bla bla. Godfather yararungikiwe audio arasura ivuze inyishuri ngaho. So uravuze Shahoni yatewe inda na one night stand bla 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 bla. Kandi you're right, your life is an open book. Sivyo, so is mine. Niba ashaka kumenya wanteye inda umwanya twamaranye uko nyine byagenze, sivyo? Gutereye ku kabari ntubyibagiwe. Oya. Ivyo ni kwina bivuze. Oya, ivyo ni kwina bivuze. Uragendera bikiganiro natanze ku mukubito, sivyo? Apana live nakore no ku mihanda twondasomana tigusa, sivyo? Cyonjambere. Hamaje kubana n'abavyeyi nuko ndabafise nga muri Amerika. Sivyo nibo banzanye ngaho. Ushaka ndashaka kurunkira resume yanje ukabona akazi kanje, experience bifise mu kazi. Sinzi kuvyibuka ariko naho navuga ko nja kwishuri. Sivyo ni nashaka a drone pilot, a licensed professional drone pilot. Ku myaka 42 urateje kwishuri. Ego ku myaka 42. Urumva experience ufise ya mbere yari mu bwubatsi, ukaba ufise un terrain qui est vide. No munsi ndashaka kuba surveyor, nkaba chef de bwubatsi, uri umutwazi w'indege, uri Ujye gatonya, j'explique ça, navuze yuko ndi mu professional drone pilot, right? Sivyo. So jewe ivy'indege navyize because vyari muri vyari muri programme y'ishuri. Uravyumva, no mwaka wa mbere w'ishuri duteza kugira wige drone uteza kumenya what is made of. So there's no way you can understand. Ubwubatsi harimo programme yo kwiga indege. No. That's my second degree. So my first degree was vyari mu kunoze mu bwubatsi. So narakoze ndashaka guha
numero de telefone ugahamagara ukabaza ndashobora guha izina ryanje ukabaza ico nakoze canke nkaguha resume yanje vyose biriko na experience ivyo nakoze vyose. So jewe kuba mbana n'abavyeyi is because they want to, uravyumva, not because I want to, because they want to. Uber it's a second job. It's ni kubera ko it's flexible with time, uravyumva, kugira jenje kw'ishuri ama classe yanje nayo mwijoro, uravyumva. Hama hari igihe usanga programme usanga amasaha ari bizarre ku buryo ugiye ku kazi badashobora guha ama day off. Mu gihe ubukora from Monday to Friday, twe ntabwo twemerera gukora ibintu vyo mwijoro vya overnight nk'ivyo gukora muri Tesla. Sinzi uko ngene muri Tesla bafise ama night shift, mugabo mva sinzi you the boss. Ubu ngubu ndindiriye kuba interviewed muri DC, naronsaka donc offer zibiri kugenda gukora nk'umu drone pilot, a professional, licensed. So right now, they're gonna run my background check. Hanyuma bashoboye kuma clearance kugira bashoboye kuba muri DC. So soon, nzoguhamagara ndi muri office. Thank you. Kala kubyo kwica umuntu. Charon. Oui. Ibintu byo kwica umuntu wagushinje ko nta kintu abivuzeho. Ncewe ntabwo babinshinja kandi nakubwiye nivyo iyo dossier ariho audio nigeze kurungikira barabimwajije nawe nyene igituma yagiye kwivuga kuri réseaux sociaux. Naravuze ngo urumva ngo je ngo ivyo bintu navyo nzi ngo naravyumvise gusa ngo was little. Uravyumva. Ibyo ko bagucumitiye mu kabari kugira ngo byare baguteye one star net star. That is not true because I lived with the guy for 3 years. So sinzi ivyo bintu yakaravuga vya one night stand. Wahukanye cyangwa watandukanye n'umugabo hanyuma ikindi kintu naco sinzi uko ngene yoba one night stand mu gihe umwana wiwanje uravuga ngo nta imwe mbona turi kumwe. Where do you think she is mu gihe je mbana n'abavyeyi banje? Can one night stand? Umaze kuvugana n'umwana wanje kenshi narakubwiye ko she goes to a private school, sivyo? So maskini mayibo buri kuravuga sinzi ko ari jewe. Hanyuma ikindi kintu naco ndakunda ukungene ukunda kuvuga I got married. Hama ndakubaza nta foto wambaye kanzu yera turabona. Hanyuma sinzi ukungene bagere married at 14 years old. Ama story maze kutubwira ubuzima bwawe nukuri kimana arababaje singiye kuyakuvugira nga aye mugabo just know. No, ushatse kuvuga ko mwana mugiye afite uretse gato no aho ngaho urimo guharabika kwiri ngo yabyafite ndibaza ego ndibaza namubeshe azabeshutse, sivyo? You can try to pull me down mugajewe I'm not made like that, not anymore, I'm done. Imyaka ya 14. Yeah, yabyaye. Ask her. Okay, kwini VIC masheri ahanga no babira ideba kuri ngo afite amagambo make wa mubaze reka nze noneho nsabe kwini muzamuka hejuru kansubi ndakubwire siko abya ufite 14 years old ndapfuye mu chill. First of all, I wasn't raped. Because second of all, ntago yari uko nari umwana w'ikirara. Ntawe. Mama yake we yari ikirara. Listen. Iyo atabikirara yari kurongogwa umuntu umwana afise jewe ibyo byose byabaye nta nabavyeyi mfise ariko rwishejwe agateka ndashaka Charon ndakugendere canke ubunyene Godfather ari hano yinjire njewe nasinye mu murenge wa Kicukiro ndabizi urabona online birahari yabyishakira akabishira hano kandi cyane umuntu kubyara imyaka 14 ashobora kuba urumva niba atarafite ababyeyi yahuye n'isanganya. Sinatwawe nka Charon uko bimeze kose narubahishijwe nubaka urugo rwemewe n'amategeko mbyara abana bisezerano kandi umwana wa mbere namubyaye mfite imyaka 15. I'm sorry. So I am not ashamed to say it. Imyaka 15 bivuze ibyo nuvuga ngo 10 tanye bwa mbere imyaka 14 rero nibyo baba buhoro. Okay, sorry, okay. Wakoze urukundo ufite imyaka 14 Yewe ndu wa mbere n'abarabu barongorwa ari abana bato. Ico novuga no you don't know my life. uretse gato niba uretse gato niba ko
ko wariye agapipi bwa mbere ufite imyaka 14 uratubwira uri muri situation utubwiye ko utabaye repti uburetse gato utubwiye ko utabaye repti ahangaha rero uretse kwinibira urumva we kugira ngo niba arabyo afite imyaka 10 Godfather je ko ntashaka kuhagarara ku buzima bw'iwanje my past no ariko urukumva waravuze ngo uri kuntuka kandi wowe warabaye kirara ku myaka 10 no nta kirara nabaye kuko iyo mbi kirara nari gusambana nkatwarinda none arakubajije ngo wambaye ikanzu y'umweru arakubajije ngo wambaye ikanzu y'umweru ufite imyaka 14 answer that question. Let me tell you something. Ikintu mu mutwe ku myaka 14 wambaye ikanzu ukora mariage niba yakubwiye ngo uvuze ko nabyaye one star night stand rimwe Queen wowe ku myaka 14 ko tutarabona ikanzu y'umweru ko aribwo wabyaye bagucumise gute ntibagucumise nta mugabo ufite ku myaka 14 so nicyo kibazo yakubajije answer that question. God listen. Yego Jewe amakwe aba menshi Ashobora amakuru yose ntategerezwa kuba mu muhanda ngo abantu baze ngo kubera umwaka urumva nuko nagiye ndasinya kandi n'ibintu bihari you can go online and google ku myaka 14 wasinya ntabwo bizi uko twabigenjeje ntabwo ushobora guharabika leta y'u Rwanda wavuze ngo Kicukiro ngo uvuge ngo bagusuzanye ufite imyaka 14 kuko wabyaye ufite 15. Godfather ukuri ngaha turakuzi ubu kuri muri Canada ntushobora kuba ufise imyaka itari yo yiwawe so nta majambo nkene ko munkuramo uko twabigenjeje aha twese tuba turi abenshi baba bari hanze bafise imyaka atari yiwawe no wowe utura byivugiye hano ngo wabye ufite imyaka 15 ko ntabwo mva ndakubwire none ushaka ninde mu Rwanda wakoze mariage ufite imyaka 14 ndi mu rukiko Charon ifungura mic yawe so urukumva hanga rero tuba confused so Charon ni kuvuga ngo ibintu by'ifitereze ndetse gato Charon ni hano uretse Charon wese asubira gisho umviriza tuvyoze manje oya kinyo bakiye wewe bago it's not good usikimbie wirukaje Godfather kirakwefite kubera kimbonye ngaha papa kinaogopa juu niko hapa kinayua jua nini gari kuguma hatukabiye kama ni mwanamke abakie hapo na mimi nimuulize Godfather jambo kwanza bite Sunday bite everybody ariko ninde hano mfite moderator kandi oya cici bamuvuze kare ngo nazamuke ariko abaga rishara no kujya tahaguma Cici mwaretse mukaganira kwe jewe mureke oya Jesse naje kumutuka Jesse naje gutuka ari Sharon je nagomba ndamubaza ibibazo aho imbere y'abantu areke kubesha abantu ari kukumva ariko ntukamubage kugira oya Jesse ndamubaga shisha kumubagira kwa Godfather arabizi je arafite aho ndamubagira Cici hinge gatosha ina in minute nibarize mpeze aka kantu Godfather imyaka uko yoba yose njewe narashatse igikuru kugira umwana w'isezerano n'utari w'isezerano ninde ndaya ninde none so wasezeranye ufite imyaka ni we yakubwiye subiza ninde ndaya ninde atari ndaya umwana utari w'isezerano urakoze none wakumva 14 wasezeranye ko byafite nkubwire Godfather passport turazihindura ndakwiyamye ndi umurundi kazimya tutabiranyije none utwibwiriye uretse gato ari wowe tugiye ngo wabyaye 15 okay kujya kuvaneho urujijo wabyaye ufite imyaka ingahe nabyo mfise 15 I'm telling you the truth yes abivuga ko none ku myaka 15 ninde muntu wagusezeranyije ufite imyaka 15 nasezeranijwe ushaka se ko mikubwira mbwira nyine nukubera nahinduye imyaka muri passport kugira ngo nshobore gusezerana so ufite ikindi kibazo birakuraba uvuga ngo wabeshye leta uyibeshye ivyo birakuraba genda undegerero wowe uri ntiwabeshe ububaza ko aho wicaye ko muza muvuga ngo mu Rwanda mwarahunze hari uwabirukanye abantu bari hanze benshi ntibabesha ntibagirana nuvuga ngo wowe unuvuga ngo mu yandi magambo warabeshye genda ubivuga ati njyewe narabeshe nahinduye passport imyaka kandi narayihinduye none sinubatse sinabyaye abana bashira Queen kwisigura cyane bica bifa Godfather God ndakumva meze neza meze be Godfather reka nkubwire ikintu kimwe je nitwa Cici first of all Numurozi uyo Charon mubona ngaho nashure nimwe ajya mu ngo vya pilot nabesha abantu ubwenge bwiwe nimba afise ishure akaba afise
ibipapuro ajya ku ishuri navyereke wewe mu mutwe no cici arayijyamo bya drone cici umviriza na drone ajyamo reka ndakubwira ikintu kimwe mwe mwibaza ko Amerika ufa gusa kuza ngaha ngo ugiye ku ishuri everybody they can go to school umwe ushobora kugenda najye ushobora kujya ku ishuri mugabo bivana n'ivyo ndiko ndigiramo ndabona avuga ko afise 25 akaba avuga ko afise degree zibiri yize ryari hari none Queen ko imyaka tumaze kuvuga ko nta gaciro ifite bitewe na story duhaye oya ariko we ni wavyivugira uretse nawe nipa byivugira afite niba afite 25 izo no 25 niba ufite na PhD nta muntu urumva ufite PhD ufite 25 are you serious yeah bara Sunday don't make me oh my gosh no nawe ntabwo avuze PhD ngiye mbivuze PhD we yavuze no nizo degree genda googlinga drone sibyo kuba umupilot wa drone uvyiga imyaka ubundi Sharon mu mwanya kubyiga ariko ntiyongeye yavuze ko afise 2 degree shiramaze katubaze reka nkubwire impamvu Sharon nta n'umwamwanga reka nakubwire abarundi mwangira iki Sharon no reka nakubwire Godfather nushake guteranya ngo abarundi ngo barangana Sharon ni kuvuga ko umuntu umwe ashobora kwangana abantu bose Sharon si abanyarwanda gusaba mwanga plutôt si abarundi gusaba mwanga sivyo Sharon yangwa n'abantu benshi kubera iki Sharon nafise kubaho nabwo yubaha umuntu urabitahura Sharon n'umuntu atagira indero atemera place yiwe urimo kunyumva neza Godfather Jimora ndakubona ngaha par exemple ndazi ko Godfather n'umuntu agira platform ziwe mugabo Sharon no muso ushaka kumuha platform ejo akaza kugutuka utazi impamvu yagutukiye nkamuvuna amaguru icyo ni cyambere Sharon n'umuntu ashaka kwinjira mu buzima bw'umuntu let me tell you some little bit story right urabe kujya mukobwa ari shetani jewe maze imisi ifise ikibazo n'uyu mukobwa dusanze sinzi ko wumvise umuntu yamuhamvye Sharon akiri umuzima yari jewe tena namuhamvye Sharon akiri umuzima na ceremony nga muri TikTok everybody knows mutipe wamuhamye nge nahise nanamuboroka naje kumenya ko nta bugoma agira nagiye muri live numva aravuze ngo kora muzitsi ndavuga ndakubwira barakora n'imisa jewe naramuhamvye nga muri TikTok ndamuhamba ari umuzima kubera ibintu byo yakoraga ari byinshi bibi cyane ukura bitahura kandi naramubwire VDD yiwe nayo ndayikora muganza yikora vuba n'amaferi pare ndayasohora kubera ibintu vyo ni by'ubugome cyane uriya mugore nimba ari umukobwa yabuze ubwenge na kuntu umuntu muzima wakwinjira mu ngo z'abantu bubatse ukaza gusambura guys mutapinge screen aha anyumva ujya Sharon n'umuntu ashobora kuguhishano ugahita ufa muri uwo mwanya tuko tuvugana na wewe Sharon ari ebo kuguhishano ugafa ukava muri ubu buzima bw'abantu mwisi ukagenda n'umuntu w'umugome mubi gose mubi cyane gose iki niba yendagira amafuti kuki mutamuhana ibyo reka nkubwire si ubwa mbere si ubwa kabiri kuvuga ngo wamuhamye hari mugume musa reka nkubwire muri social media z'abarundi turamuhana tukamubabarira mugabo aho bigeze Sharon la fois passée yaraje ngaha muri social media turamucangira n'amafaranga yo gukura indirimbo rero woba wiga gute ukaja kwiga muri universite ugakora ukaza gusegereza muri social media kugira bagutangire amafaranga 300,000 yo gusohora indirimbo apana na $50 yo gusohora indirimbo woba uri muri Amerika ugasanga yaranerefonye jewe arambwira ashaka kugenda i Burundi ndamwishure maison de passage naramubwiye how comes ishobora kukwishura maison de passage wowe uba muri Amerika jewe nkaba mba muri Amerika ndakwishure maison de passage ivyo birabaho usabe ndakwishure maison de passage twese turi muri Amerika why utagenda gukora naranse kumwishura maison de passage ncika umwana mubi aragenda ku mugore wiwanje amubwira yuko ko Cici yagira gende muri vacation na kuntu wamusabira tukazabana mu nzu nzana ndamugucungurira azarazana abagore ncenda kubwira abagore yazanye do you think that person is normal Mari wabibaza madamu wawe ibyo ngibyo koko nawe nukuri ko Imana yaramubajije kandi yaravyemeye yaramubajije akabaza madamu wawe kuri ako kantu
akamubaza ati ngo amwemerere. Yes bonge icyo nari nshaka kubaza twese turi abantu normale kandi turatekereza turanakuze ariko ntabwo twapfa kwemera ibintu by'amagambo gusa bidafite fact. Haba ari fact ufite z'ibyo bintu Charon yakoze ku buryo dushaka kuvuga ati koko aba bantu bakeneye kumwirinda ariko hari ikintu kigaragara gifite fact Charon yakoze ku buryo nk'icyo kintu wakigenderaho ukaba wakitubwira. Barabizi bose mwe nimwe mutabizi, abantu bose bari ngaba abarundi bashaka kwandika muri comment barabizi. Okay, twe tutabizi bitubwire noneho. Urumva ukuntu uyu Charon vyageze. Tizi ko mwese muzi umukobwa yitwa Nelly Natt. Nelly Natt ndamuzi. Nelly Natt ubwanga mu Burundi. Nelly Natt ujya mu Ruzingo. Ujya mukobwa atabize umuntu atakujya mu gusubire ngo wiki Godfather. Ruzingo Nelly Natt zina barabizi ntabwo ngira. Uriya mukobwa singa cicarabizi. Uriya mukobwa tumaze iminsi abarundi dufitaniye nawe ikibazo. Kubw'impamvu yo kubwira abarundi ngo nibatahe mu Burundi ngo azabakorera ibije yambwiye ati ariko yarabikoze yafashe wa mutipe wo muri Sweden yaramwishishije. No uriya mutipe rafitari ikibazo kuko ujya mutipe yaragiye akoresha abantu niyabahaye amafaranga nawe nyine yaramukoresheje ubwo niyamuhaye amafaranga. Yo kese narayirangije twabivuganyeho mamagara rega Natt n'umushuti wanjye. Ese mu Burundi utishyura aricwa. Is my friend n'umushuti wanjye n'uyu munsi ngiye ni umushuti wanjye. Ariko ikese yura mutipe yaramugambaniye kiki. Yaramugambaniye yarishyuye amafaranga asubira muri Sweden. Yasubiye muri Sweden nabwo bari bamufatiye mu kirura musubiza kumufungira Bujumbura turatabaza koresha abantu banje uramuhungu arafungurwa. Ukuntu ari kiwerewere nabwo rugeze nani Sweden rurongera bararwoshya rusubira i Burundi rugezeyo bararwica. Ubarafunze sibyo bagiye kumufungira komeza. Urimo kunyumvaga Godfather. Nelly Natt kuva icyo gihe nahise mbumwana nahise ncwana naramuhamagaye ibi narabinsobanurira live kuri space. Ambwira ukura musore yafunze baramufashe bamubeshyera ko agiye gucuruza abakobwa mu Burusiya abarundi kazi igihumbi abarundi ntawagiye kubera ikini uzi gushyira umuntu ngo ari gukora human trafficking ngo agiye gucuruza abarundi kazi igihumbi bakamushyiraho iyo kese ntabwo bazamufungura kandi n'ukubeshya komeza. Bazamufungura amatwi yasumiye baranamurekuye komeza arihe urukura nyumvaga Godfather. Rero uyo mukobwa yashatse kunyinjira mu buzima uratahura ruva ngo yabwiye umugore wawe ngo mubane bane mu nzu imwe uyo Charon yari ko arashaka kujya i Bujumbura urabitahura yashatse kujya i Bujumbura. Rero yumva yuko na jewe nzagenda gute nzagenda muri vacation sivyo. Noneho ubwa mbere yaraje arambwira yuko ndamwishyura maison de passage azagenda mu kwezi k'umunane mu kwezi turimo yari yamaze no kwishura itike wagiye gusohora ibintu by'indirimbo yiwe. Jewe mpita ndamubwira ni Yesu wese kukuripia maison de passage papa mama wowe uba ngaha muri Amerika nkaba muri Amerika twese turarondera amahera ubu nofata amahera igihumbi dukunda kwishyura maison de passage ntabwo uri umugenzi wanjye ntabwo uri inshuti yanjye uri umuntu usanzwe twamenyanye ku mihanda ngaha sivyo gute nafata igihumbi cy'amadolari uko ndamuzi Charon ndamwishyura igihumbi cy'amadolari aje gufata maison de passage ntibyashoboka sivyo. Noneho mpita ndamubwira ati aho ko no kwishura maison de passage yose ahubwo naguterera mu bandi kujya bari kwaraguterera urabitahura. Noneho mu nyuma ahita agenda arabwira umugore wanje amubwira ati umugore wanje ngo rero ngo nashaka urabitahura. Umugore wanje yaramwishuye umugore wanje n'ubibona ari kuri profile yaramubwiye ati jewe cici nabwo namucunga arakuze ari vaccine majeur shisho kuvuga ati ngo wamucunga be gute wowe Charon waje kuncungira umugabo wanje i Burundi ko ariko we nagushira confiance wowe petit sere wanje uri grand sere uri gikuri inshuti yanje cicaza kwicunga wenyene ivyo utuye birahera. Yaranabwiye Queen aramubwira Queen uyu nguyu ngo uzaze tugende muri Poland ko rajemba muri main Poland uzaze tugende muri main Poland cici yaravuze yuko azatwakira tuzashikira mu nzu kwa cici. Utajena na kimwe twavuganye uri anniversaire yiwe Jenny twanavugana na Charon icyagiye ari yivye amafaranga y'umucuti wanje yitwa Genius. Nukuranyumva Jenny twavuganaga muga yagiye arabesha Queen ngo nje namubwiye ati ngo azashikira mu nzu wanje. Avuye kuri Queen agenda kundi mu mama ari ngaha yitwa Boss Lady agenda amubwiye ati ngo burya ndakubwiye ngo tuzagenda Bujumbura tuzashikira mu nzu ya Cici. Umugore wanje aravyumva arasara ati wewe rero urikubwira abantu ko bazuze b'abagore bashikira mu nzu wowe ndamubwira ati jewe
abagore ngo Sharon agenda avuga ahantu hose ko umubwira ngo azaza n'abakobwa ngo umushikire mu nzu ni jewe abakobwa nababwira Sharon abazanire canke jenyere nabironderera ndabakeneye ko tujya kumara uriya mukobwa ni Sharon mwari mwariyunze mwarahuje niba koko ibyo mumwagiriza ari byo kubera ko social media hari igihe mushobora gushiduka mwangishije umuntu abantu bakamwanga burundu kuki wowe hari igihe mwiyunga mukaba inshuti mukaza yenda mukabisambura kandi we turakuzi ko social media uzimenyereye ariko mu bantu 500 bose ntibamenyereye social media sheri hari igihe mujya mwiyunga mukaganira ariko uko mumuvuga atari ugushyigikira amafuti hari abantu bitera impungenge niba koko ayo mafuta yakora ko hari igihe tujya tukumva uri inshuti ye nk'umudamu mugenzi we kuki niba abamuryango ntabwo ari inshuti ye nyenda ko ari inshuti ye ibintu byose bajya baba inshuti imana reka ndakwishurire reka ndagusubize kuri ico kintu sivyo yewe Sharon normalement ntituzinanye face to face muvugana n'ababyeyi can you listen can I talk no ariko rero waziranye na mama we ndakureka no twebe turi kugendera ku byo weziba wanyarura Queen wawe tubeshye ko Queen ngo ni bari kubitwa mu myotega Mike muzibe wewe ngo ni bari kuba ngo nkuba mukubitanya kubitwa n'inkuba we uransaba woni gute uzanga ukantuka nakwandikiye inbox era baswe nari mbwira abagotera Godfather urumva ko atari wewe babwiye umviriza ndabasubize kuri iki kintu basi mu mwanya siko uyu ni wahe uyu ni wapi no Queen bumuretse abanza muvugane na mukubiti azumvise Godfather Queen umviriza God no Queen ni nani ninde waje kana uyu tugende gato uyu nguyu ngira kandi ari kuvuga amagambo menshi ceceka sande Queen uyu Queen ni nani nanda ko uyu ngo kubita ni jewe Sinzi Godfather none abantu bose ndabazi mugabo Godfather ngo yakwandikiye ko atari we yari yabwiye okay kandi baravuze ngo ni Murundi kazi w'iwacu okay nani bamubabariye reka nkubaze ikibazo cyanjye kukisubiza nabi ngewe nakubajije wimbwira muziranye ababyeyi baraziranye Godfather wambare kansubiza Queen kwe ariko ndakwishura Sunday siko ariko ntumbwire ngo ntumuzi ko n'ababyeyi banyu baraziranye wowe ntumbwire ibyo mvuga ndakura dukarira ni kubera iki kandi live atari wawe ari wo kwa Godfather tugira umutima ni kubera iki wewe mukubiti kandi Sunday wowe namwandikiye inbox namubwiye ko wowe twicaranye ko aramubwira ngo simvuge ngo kubera live yo kwa Godfather ko nakubwiye wowe kazi yako wowe Sunday ushaka kutugira umutima urinde mbega wewe uko wigira ibiki wewe live ni wawe Sunday urabaza usubiza amafaranga ya tike ya Queen yakwitende muhuri kwasigure Godfather ko nego nishyura uri mande yanjye yanka ko mvuga kuri live ya Godfather wowe kuranuka nkandi ukungamira nkande wowe wahe umva Sunday I don't know Sunday ingora ikituma bako bakubaza no kubera Sunday ni ubazamuye none mumuhaye none Sunday arabazamuye none muramugihukiye muna kwa bigihugiye kandi Sunday ni wabazamuye uziko Sunday ni mugihugiye wabazamuye none muramutuye Ega Sunday yabwiye ngo numusheri wa nuzenye wa ngurube zoro no ariko cici nawe ujye uvuga rero ujye uvuga ntugire na ntuza nabajije ikibazo cyumvikana reka kwibaza Okay Sunday ubajije niba uri umuntu w'umugabo gusubize Sharon reka kumbwira ibyo nsubiza so aho nta usubira Sharon onse ntiturabonana face to face ariko turavugana ukuntu byatanguye ko tuvugana ndafise murabona face to face kandi mwarakuranye Bujumbura ariko ndakubwira rindira hama ukuntu namenye Sharon hari umukozi negeze kumbwira je naratanguye amarezo social arambwira ngo hewe ukobwa cagoniya ngo wabonye ibintu cyaraye kivuze ndamubwira ngo niba afise umukobwa ngo ni nyina wa Sharon ndamubwira ngo niba afise umukobwa ngo afise icana cy'igikobwa ngo kibi ngo ntacobuka mu kinindo ngo bahora bacita ngo mabi oya bacita Madame Moshi oya bakunda ishuri urumva sorry nta nubwo njya nkunda kuvugisha icyo kuvuga iryo jambo
urumva ndavuga ati ntaco nibuka umukozi wanje caransharinga link ndakiraba hama ndacandikira ndakibwira yowe uri umukobwa wa Goniya rero igituma jewe uwo Goniya so mama abavyeyi biwanje bari very Charon garuka bari very close na famille ya Charon jewe menye ko mama Charon atavukana na mama ndi ngaha muri Etazi naramenye Charon niho namenye kuri ubundi nari ko mama Charon avukana na mama kuko no mama nakuze ofete ahantu twaba mu Ngagara ahantu niho iwabo na mama Charon ariko mama Charon yari yararongowe sinzi ahantu yaba so yahora akunda kuza kuturamutsa yamugenzi cyane wa mama batubwira ko ari abatante tubavukana ibikinyi mama wanje yabari cyane ku mama mariage yabo ni umuntu mama wanje n'umuntu bizera cyane umwanje w'umuntu bana pe kunda n'abantu so mama wa Charon ni umuntu nakuze ntinya kubera no muntu yankarira ndi umwana nase kuryama saa sita no muntu nzi ko yanjyaga inzara nase gufungura nzi ko ari umuntu wajyaga so n'umuvyeyi nzi cyane kandi naramukunda rero baca banambira ko bari muri ngaha muri Amerika jewe mama nije nabajije Charon naramubwira hama ndambwiye ndamukize mama wawe niwe yankonekitinze kuri mama wiwe mama wari arumva ndi ngaha araryoherwa rero atangura kumbwira nzomushira abantu sizi arambwira ndingira amafoto y'abana turarinda uwo ni Guniya nuko namenyanye rero na Charon ariko Charon rero ntitwabaye abagenzi cyane kompe baragiye kuvugana biraho ariko Charon yashaka kunshira mu bintu byo kuguma ntuka abantu ntanazi je murazi ko ntari no mu live y'abarundi mu Musanze ko navuye mu Burundi kera je nakuriye najaho ngo kura mu Rwanda abanenzi n'abanyarwanda n'abarundi benshi ntibanzi abaye no muri Kongo muri Bazarendo so Charon ni nawe rero urafira akanyega kwini oya Charon Umurundi kazi ibyo onye byo ntavyo nanka gusa nta barundi bari banzi rero kumenye Charon niho ninjiye mu bintu by'abarundi nagume ndaba ama live nza gushaka kurondera ama live y'abarundi mvuga ati bibera he sinari nzi n'abarundi ko bakora ama live natanguye kubimenyera ndabamenya nsanganisa nginjiye mu barundi nuko naye handi n'abarundi bake bukubwira ngo kwine ndamuzaha mu Burundi ngo ndamuzaha mu Burundi oya mugapima mu Rwanda wewe twaribaniraga mu banyarwanda wowe ariko baribanira kandi jewe uza gusura na semo Godifan Mungu akagutumikira live Godifan uretse gato komeza kwini urumva rero so menyana na Charon gutyo ariko rero ntangura kubona ko adashobotse kandi je muhira barambishije korana ama live na kide gikobwa kimeze bita na gutya na kazi kawe okay cyanda menyero ndamutwara n'ibikoresho naho rero ibintu byatanguye bya Charon baratangura kunyevita ngo ngende iwabo ariko je byo ntavyo nari gukora hama dutanguye sinzi ukuntu Charon nase kumubwira ko Guniya yagusabye abantu kamutwarira ntabona mutwariye gira akabanga ka mama we uziranye na mama nabona kwine nibaza ko umuvyeyi umureka ukavugana na Charon kuvuga izina ry'umuvyeyi gituma ndamuvuga nawe yarabije muhinge ndababwire uyu Charon yaraje aratangwa kuzarambwira nabi hama rero mama we yarabimenye ko dukorana ama live mama akazarambwira muhanure ni mutoyi wawe Charon ndamubwira kandi audio hano yaguye kandi batendera audio yewe mfite audio yabo bose mfite Guniya gira nyiya macisha hono buriya no mu musare kungu hinge ndababwira umuvyeyi ni mumureke ntamuretse koko wowe mukubite nta makuru ufite kandi batendera amakuru umviriza umunsi rero audio ya nyina wa Charon ari kukameza ko abavyeyi bajamwo umva abavyeyi bagiyemo ni hatari reka mukubito uzi ingene Charon tukabavye uzi ko Charon ejo yarapostinze ifoto ya mama wi wanje aposta na jewe aranuka
reka naje namupose nyina we reka nawe ko yashimye kuzana ivy'abavyeyi reka bazarazana abavyeyi biwe oya na mama wiwe vraiment bashaje nabonye nta nikigenda bahubwo baramushigikira kuko je umunsi Charon aja ari mu modoka n'umukobwa bavukana Cici uzatubwira ikintu cyabaho kugira ngo wiyunge na Charon we yarakubabaje nkurikije niba yaravuze ku mugore wawe ibyo singeza vraiment sinshobora nimba ari umuntu no mwijuru tutashaka kwicarana ku ntebe imwe imana yasubiza kwa Shitani ntukavuge gutyo mwakwiba akagusaba imbabazi Sunday jewe urabizi Sunday je sindi njya mugabo kuvuga ati jewe na Charon twakwicara guca hamwe cyange tukavuga kubera ko Queen arakubeshya bajya babi inshuti no reka babi inshuti bareke nda ko bari inshuti reka cyane jewe simeze cyaranye muganire Sunday umviriza nuko ramwanciremo ntaraheza je okay komeza kwina nkuwa cici sifise umutima nk'uwawe jewe ndababarira jewe ndibagira apana kwibagira gutyo baravuga tu peux pardonner mais tu ne peux pas oublier sivyo Charon turavugana mugabo sinshobora kumwizera jewe sinoza kuko yarantutse nanje ndamutuka so twese twarabikoranye nta mpamvu yuko noca ndamwanka je sindamwanka mugabo ivyiwiwe biramuraba ivyo wanje birandaba so ndabona rero ibi bintu urakoze cyane Queen urukumva hangaha guru nta kintu kiriho tap ntabwo bigeze batapinga